Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibintu 8 woshobora kwirinda nimba uri hagati y'imyaka 20 na 30. Ibi ni ibintu iyo udashoboye kuvyirinda n'ibintu bishobora kukurangiriza ubuzima bwawe. Kuko hari ikintu abantu benshi batabwirwa, nimba uri hagati y'imyaka 20 na 30 ni imyaka ishobora kukubaka canke ikaba yamyaka igiye kugusenya burundu. Iyi ni imyaka ushobora kuvamo umuntu afise amafaranga, afise discipline n'iterambere canke ukava atakintu na kimwe ufise. Ukava ufise kwicuza gusa. Uyu munsi nuko ngire ntangire ndakubaza niki kibazo, ngenda kubaza uti mbega wewe uriko urakora ibiki bizotuma uba umuntu ushaka ko canke ibyo uriko urakora nivyo biriko biragusenya ubuzima bwawe buhoro buhoro. Genda gushikiriza bino biganiro ni Ntama Pascal, tukaba tuvugana ukuri ku buzima, amahera, discipline n'iterambere. Ariko niba ukunda ibiganiro nk'ibi bigufasha guhindura ubuzima, ntukibagire gukora sabone kugira ngo ntuzoze urashikwa n'ibikurikira. Rero ngo ndakunda bikubwira uyu munsi nuko tugiye kurabira hamwe ibintu 8 abantu benshi bakora bari hagati y'imyaka 20 na 30 hanyuma ibintu bikaza barangiza ubuzima bwabo ukazosanga bigiye gusenya ubuzima bwabo. Reka rero dutangure n'ikintu ca mbere no kunywa inzoga birengeje urugero. Ntituvuze ngo umuntu ntanywe inzoga, ahubwo nuko tuko tuvuga umuntu ubuzima bwiwe ukazosanga umuntu ubuzima bwiwe bwahindutse weekend ugasanga byahindutse inzoga. Namba rusagahengwe nuko ari inzoga arose n'utundi tuntu ugasanga utwo tuntu twose arosa tujanye mu nzoga. Ikibazo si inzoga gusa, ahubwo ikibazo n'igihe amafaranga n'ubwenge bitakara ugasanga byahereye mu nzoga. Hari umuntu ushobora gusanga akoze nk'ukwezi ugasanga arose 100, ugasanga amafaranga arose yakuyagura ikintu coshobora kuba co muteza imbere, ugasanga amafaranga yose yafashajanye mu birori. Ingaruka rero nuko amahera aza gushira, discipline igashira, n'imigambi arafise ugasanga iyo migambi igiye gupfa. Rero ico wokora nuko wobanza ukibaza uti mbega ibyo ndiko ndakoresha amafaranga uyu munsi bizonyungukira ejo. Niwamara kubona ibyo uriko urakoresha amafaranga bitazokungukira, umenya yuko waciye mu nzira atariyo, ahubwo yuko ibi bintu wobihagarika. Ikintu no guhanura nuko namba urose amafaranga yawe yafarabaye amafaranga ukayafata ukaba wayashira muri investment, ukaraba ikintu washobora kuba wayashiramo kugira amafaranga azokuvyarira umusaruro hawo, ko wozufata amafaranga wozuronka buri weekend wama wigiriye mu bubare, wama wigiriye muri club mu birori, kuko ivyo nta hantu namwe vyozopfa bigushikije nuko niwaguma uko nuko uzorinda usaza ukarinda upfa ukenya. Ico no kubwira nuko uba wa muntu kiga kuntu washobora gushira amafaranga yawe, nyamburose amafaranga ukamenya kuntu ushobora kuba wayasevinga no kuntu ushobora kuba wayashora mu bindi bintu bishobora kuba byo kuvyarira umusaruro. Reka rero tugenda naco kintu ca kabiri kiri gusenya ubuzima bw'abasore buri hagati y'imyaka 20 na 30. Naco ni kwaba muri night club hamwe no kubaho ata discipline. Hari abantu uzosanga imyaka yose iza kurangira bibereye mu kabare kandi mugoroba, ugasanga ukwindi ugiye kurangira bibereye muri club, bibereye muri party, ugasanga abagenzi bafise niba abantu nyene biyamira muri ivyo bintu. Ariko nuko imyaka uzosanga igiye kugenda, abandi ugasanga bari kubaka business, abari nabo ugasanga bari kwiga ibintu bishobora kuba byo bateza imbere. Mbega ndakubaza akabazo gatoya, wewe uri kurubaka iki? Ico no kubwira nuko nta kibazo cyo kwinezereza, ariko ikibazo ni nuko iyo kwinezereza kuruta iterambere nuko uza gusanga ibintu bigiye kugenda nabi. Ico no guhanura ushobora gukora nuko woshira programa y'ubuzima bwawe, ukiga kwiga ibintu bishobora kuba byo kuvyarira umusaruro, kandi nyambara umuntu akubwiye ibintu ubona yuko ari bya bintu datari ukiga kuvuga oya, kuko simpaka byose ngo ibintu bakubwiye byose ngo ucuvuga ego. Ico no kubwira nuko ibintu byo kuja wama muri night club, kwama wigiriye mu birori, kwama wigiriye hehe mu birori vyaryoshe, nuko bihagarika ukaraba ko ushobora kuba wofukasinga kwiterambere ryawe. Reka rero tugane naco kintu ca gatatu kiri kwangiza abasore bari hagati y'imyaka 20 na 30. Ikintu ca gatatu ni gukoresha naba amafaranga. Abantu benshi bari hagati y'imyaka 20 na 30 nuko uzosanga ari abantu bataronka amafaranga make bakora kandi amafaranga bakaronka. Ariko nuko uzosanga benshi ayo mafaranga barose bahita bayakoresha nabi, ukazosanga abo basore bigiriye kwigurira amatelefone mashasha, ugasanga biguriye imyambaro mishasha canke bakafata amahera yabo bakashira mu bintu byo kwerekana kugira ngo abandi bari mu rugero rumwe babone yuko ari abantu babakire, ariko ntibamenye yuko uko babandanya kwiyerekana nk'abakire yuko ariko babandanya kuba babakene. Ariko azosanga ibyo bintu byose babikora ata saving,
ugasanga babikora nta projet nimwe bariko barakora, ugasanga babikora nta investment nimwe bakora. Ico no kubwira nuko namba ufise amahera atantumbero nuko uzosanga amafaranga agiye kugenda. Ico no kubwihanura nuko ufata amafaranga ukayatanguza n'utuntu duto duto, ukiga kuntu woshobora kuba woziganya, ukiga kuntu woshobora kuba wo kwiga business, ukiga ukuntu woshobora kuba wo kuyungura ubumenyi. Kuko ni waburose amafaranga ugahita uyafata nabi nuko bizorangira bitakugendeye neza. Burya ikintu no kubwira nuko amafaranga harya amafaranga ni nk'imbuto ugenda ubiba hamwe ukagenda ugasarura. Rero amafaranga uyateye nuko akura, ushobora kubona uronka amafaranga make ariko uko ugenda urasevinga, nyamba urose 100 ku kwezi ugasevinga 10 ugasevinga 20 nuko amafaranga uri kurasevinga nuko agenda agwira. Bamwe nibo bavuze ngo burya sorosoro rigwiriyo riza. Rero ni wafata amafaranga yawe ukiga kugenda urasevinga ukitandukanya n'ibyo bintu byo kuza wama wagiye mu bare nuko amafaranga azokuvyarira umusaruro. Ariko gusevinga amafaranga sivuze ngo nuko bizokugira umukira, ahubwo nuko uzofata amahera wasevinze ukaraba ukuntu amafaranga bishobora kuba yo kuvyarira umusaruro, ukaraba ikindi kintu woshobora kuba woyashoramwo kugira ngo ayo mafaranga ashobore kuba yo kuzana ikindi kintu gikomeye cyane. Nico nakubwira nuko wo kwiga gukoresha amafaranga nimburi hagati y'imyaka 20 na 30, kuko iyi ni imyaka iyo yitwayemwo nabi ushobora kuyirangiza uri umukene, kandi ni imyaka ushobora kwitwaramwo neza. Iyi myaka ukaza kwirangiza wamaze kuba umuntu twokwita yuko asobanutse, wa muntu agira ico yo kwigezako. Reka rero tugenda naco kintu ca kane kiri kwangiza abasore bari hagati y'imyaka 20 na 30. Ikintu ca kane ni ukugendana n'abantu bagusubiza inyuma. Hari ikintu gikomeye cyane udosanga burya abantu mugendana aribo bagenejo hawe. Rero nimba inshuti zawe zose zivuga ubuzima bwo kwinezereza gusa, nuko kugira uzoshike kwiterambere uzosanga ari ibintu bigoye cyane. Rero ico no kubwira nuko ubanza ukara abantu mugendana, ukibaza uti mbega abantu tugendana abantu bazotuma ntera imbere canke n'abantu bashobora kunkurura inyuma. Umwe niwe yavuze ngo mbwira abantu 5 mugendana nkubwira uriwe. Rero ni wabugendana n'abantu 5 bamwe inzoga nuko nawe uzosanga ubaye wa 6 w'inzoga. Ariko ni wagendana n'abantu 5 bashaka gutera imbere canke b'abantu baba businessman nuko nawe uzosanga ugiye kuba mu businessman wa 6. Ico no kubwira nuko wocagura abagenzi, mwoshobora kuba wogira abagenzi, ukaraba abagenzi uja kugira abagenzi, ukaraba abantu ubona yuko hari ikintu bazoshobora kuba bazokongorera ku buzima bwawe. Nturabe abantu ubona yuko ahubwo hari ibintu bazoza kugukosoma ku buzima bwawe. Rero iki naco cyo gufasha. Burya ikintu no kubwira namba uri umukene, hama wabona kubura umukene ariko ukaba ufise inshuti yawe mwahoze mumenyana akaba yarabaze kuba umukire, hama mukabandanya muvugana, nuko bitebuke nyuma uzoza kwisanga nawe wamaze kuba umukire. Kuko umukire ni mwamara kugendana nuko azobona ukenye, hama aheza kubwira taka kantu gakore, akwereka ibanga yakoze kugira nawe ashike ku bukire, ariko hama nawe ako kantu gakore witukagura, ariko mu nyuma uze gusanga ako kantu kacemo kagiye kuboostinga, hama nawe ushobore gusanga wamaze kwitwa umukire. Rero no kubwira nuko burya impamvu ubona turabakene, impamvu ubona hari abantu ubona bamwe bakira bari nabo ntibakire, nuko hari banga rimwe gusa tutazi. Ibanga nayo ni ibanga ushobora kumenya hama wiga kujya pirika usanga ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Ariko ico no kubwira namba ngo warageze ngaha kuri ukuri ku mafaranga nuko bageze ahantu hanyaho, kuko tuza tukwigisha ibintu bigenda bitandukanye, tukwigisha ukuntu bashobora kuba wo kwitwararika kugira ngo ushike kwiterambere rikomeye cyane. Reka rero tugenda naco kintu ca 5 gishobora nako ikintu ca 5 kiriko kirangiza abasore bari hagati y'imyaka 20 na 30 ni gutumwanya kuri telefone. Ico no kubwira nuko telefone si kibazo, ahubwo kuyikoresha nabi ugasanga iyo telefone yawe umaze amasaha 6 kuri rezo sosiyo, amasaha 7, amasaha 8, ugasanga amasaha yamaze katakintu na kimwe wakoze, maze ugatangira kuvuga ngo nta mwanya ufise. Rero nuko ngo banze ukibaza uti mbega uyu munsi ko nakoresheje amasaha menshi kuri telefone, mbega amasaha nayikoresheje ndi kwiyubaka nangahe. Ukongera ukibaza ati mbega amasaha yo nakoresheje ndi kuraba ubuzima bw'abandi bantu nayahe. Hama mara kubibona ukabirimbura ukaraba kuntu washobora kuba womenya gukoresha umwanya. Burya ikintu kubwira ni imyaka hagati ya 20 na 30 ni imyaka ushobora kuyubakamo ubukungu bwawe. Kandi ikintu kubwira nuko burya umwanya nuko twogeranya n'amafaranga. Mbere wanashaka umwanya no kuruta amafaranga, kuko amafaranga yarondera agashira akagenda hamwe ukaronka yandi, ariko umwanya nuko umwanya ugiye ntiwigera ugaruka, umwanya ugiye ubugiye.
rero ico nokubwira nuko womenya gukoresha umwanya wawe namba ugiye kuri rezo sosiyo ukagenda ukaraba bya bintu ubona yuko ari ibintu bishobora kuba byo kubakira ubuzima pana kuza kuraba bya bintu by'amafilime bya bintu by'amakomedi ukaba ari wa muntu ugenda kuri YouTube ugiye kwiga ikintu burya ico nokubwira namba uri umuntu ukunda kumviriza ibiganiro nk'ibi bya motivation bitukubwira ukuntu wo kwiteza imbere ukuntu wo shobora kugira discipline nyambora uri wa muntu ukunda kubyumviriza nuko bitebuke nyuma y'igihe kanaka gusa uzosanga wahindutse ugasanga wamaze kubundi muntu kuko nyambura umuntu ukunda ibiganiro nk'ibi nuko ubura umuntu ufise mindset ikomeye cyane. Reka rero tugane naco kintu ca gatandatu kiri kwangiza abasore bari hagati y'imyaka 20 na 30. Ikintu ca gatandatu nukutiyubaka. Burya ikintu nokubwira nuko iyi si tugezemwo iyi si yarahindutse nuko bisaba kwiga cyane kandi iyo uri wa muntu wize nuko kwiga ubugiye kuronka amafaranga. Rero nuko ushobora kwiga ukiga nk'ibintu bijanye na marketing, ukiga ibintu bya informatique, ukiga business, ukiga n'indimi kuko ibi ni ibintu ushobora gusanga wize ugashobora gusanga biraguhindira ubuzima. Rero abantu benshi nuko uzosanga ari abantu barindiye amahirwe abandi nabo gasanga baramaze kwitegurira amahirwe. Ariko ico nokubwira nuko iyo witeguriye amahirwe nuko uba ufise amahirwe menshi yo kuyafata. Ico nokubwira nuko amahirwe ntazogusanga aho urahabwa amahirwe nuko aharanirwa. Rero nuko kwiga kuraba ukuntu wo kuyubaka uraba ukuntu wo kwiteza imbere ugenda uraba ibintu byinshi nyene bishobora kuba byo gushikana ku nzizi niho uzoburi mu nzira nyayo. Reka rero tugere naco kintu cindwi kiriko kirangiza abasore bari hagati y'imyaka 20 na 30 naco ni gukunda kwiryohera gusa. Hari abantu bavuga ngo nzobitekerezaho hanyuma ariko bamara gushika hantu ugasanga nta kintu na kimwe cahindutse. Burya ikintu nakubwira nuko ubuzima ntibwubakwa n'ivyumvira ahubwo ubuzima bwubakwa n'ingingo ugenda urafata buri munsi. Ico nakubwira nuko wo kwiga kugenda urafata ingingo ukaraba ukareka kufata amahera yawe ngo ajane mu bintu byo kwinezereza gusa ahubwo ugafata ya mahera ukashira mu kintu ubona yuko coshobora kuba co kuvyarira umusaruro. Burya ikintu nakubwira nuko kugira uzoshike ku bukire nuko atari ikintu coroshe nuko bizogusaba kubira ivyuya ugakora cane ugakora ukongera ugakora bikanka ukongera ukavyuka ntuzosanga nivyo bintu uzosubira gusanga bikuvyarira umusaruro. Reka rero naco tugende ku kintu naco ca 8 kiriko kirangiza abasore bari hagati y'imyaka 20 na 30. Ikintu ca 8 ni kubura intumbero y'ubuzima. Ikintu mva arico kintu gikomeye cyane kurusha ibindi kuko iyo udafise intumbero nuko n'abantu bose udosanga bagiye kukuyobora ukadosanga amahera arakuyoboye canke ivyiyumviro birakuyobora. Nubanze wibaze uti mbega ndashaka kuba nde mu myaka 5 iri imbere kuko iyo uzi umuntu ushaka kuzoba mu myaka 5 iri imbere nuko biba byoroshe guhitamwo ico ukwiye gukora uyu munsi. Eco nakubwira nuko wobanza kuraba intumbero yawe y'ubuzima ukaraba ati mbega je nifuza kuzogera kuki hama amara kubona ikintu wifuza kuzogera kukaraba n'imbaraga co gutwara hama ukabona gukora cane ugakora cane bro kuko gushika ku bukire si ibintu uzogenda ngo hitutore mu ijoro rimwe nuko bizogusaba gukora imyaka n'imyaka ukore ugwa byanka uvyuka wongera wivyukiranya hama ugumukora nyene hama ubona urashitse ku ntsinzi. Rero ndumva ikiganiro twokisoreza ngaha ariko numva norangiza ndakubwira yuko nimba hari ikintu wumva ushaka kwibuka muri iki kiganiro nuko imyaka 20 na 30 iyi si imyaka yo gufyina si imyaka yo guta umwanya ahubwo ni imyaka yo kubaka ejo hawe kuko ivyo ukora uyu munsi nibyo bizokubwira uwuzobejo. Nico nakubwira nuko wokwirinda ingeso mbi ukirinda guta umwanya ku bintu bidagufitiye akamaro ukiga no kuntu wokoresha neza amafaranga hama ukiga no kuntu woshobora kugira indero ukagira discipline kuko ibi bintu bito bitugenda urakora nuko ari byo bishobora kukurangiza buhoro buhoro. Ariko nimba ikiganiro wumva co bacagufashije nuko kwandika muri commentaire ndahisemo guhinduka kandi ntiwibagire gukora sabone no gukora like bishobotse usangize ni video abandi kuri ku mafaranga kugira ngo iyi video ishobora kuba yoshika ku bantu benshi kuko ni video ishobora kuba yo kwigisha abasore bari hagati y'imyaka 20 na 30. Hamaje nako ndagushikiriza bino biganiro ni Ntama Pascal twatuzasubira mu bindi biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.